Uburundi buheruka kwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Icivugo mpuzamakungu cavuga kiti twongereze umurindi mu gushigikira umukenyezi. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku civugo gikurikira: tujane n'umukenyezi mw'iterambere dushimikiye ku kugwiza umwimbu. Kubw'umuhari n'amahoro, uretse ibirori nyezina byo guhimbaza uwo munsi aho abantu bahura bakiginana, ndetse uyo munsi wategerezwa no kuba akaryo ko kwihweza kw'icivugo twihaye gishoboka n'ingene coja mu ngiro. Birakwiye rero ko twihweza ingene umwigeme n'umukenyezi bamerewe kugira twigire hamwe ingene ico civugo coja mu ngiro, maze umukenyezi akaba inkingi mw'iterambere ry'igihugu cacu, eka ntahare mu kugwiza umwimbu. Mu Burundi umukenyezi afatwa ko ari inkingi y'iterambere. Mbega yoba ashigikiwe bikwiye koko kugira hangane no kugwiza umwimbu mu gihugu atankomanzi? Ubwo nta bifashi bikimubuza kwitanga wese ku buryo yofatwa ku rwego rw'igihugu nk'umuntu atohara mw'iterambere ry'igihugu. Uyu munsi turaca ku mayange inzitizi zimwe zimwe zifatiye ku mateka yiwe zishobora kumubuza canke kumuca intege mu gikorwa co guharanira yemye iterambere no kugwiza umwimbu mu gihugu. Nivyo ko amateka y'abigeme n'abakenyezi yateye imbere, nkako ibwirizwa rigenga ingo n'imiryango riratunganya ibitari bike. Ariko rero iryo bwirizwa nyene riracafise utunenge duhambaye dutuma abigeme n'abakenyezi badahabwa uburenganzira bumwe n'abahungu canke abagabo mu bisata bimwe bimwe, bigatuma mbere hari n'abiha uburenganzira bwo kubafata nk'abacangero batagira agahembo. Ehe nimurabe namwe, umwigeme kuva akivuka bamurera kugira azoje gusaba mu Burundi, kuko uretse impanuro nta kindi bazomutekerera agiye kubaka. Ntaca baza ku matungo yaho avuka. Amaze kubaka naho ajejwe kubungabunga amatungo y'umuryango agiyemwo. Ntaca ashobora kuyakoresha ataronse uruhusha rw'uwo bubakanye. Ntaca afise avuga ku mwimbu w'ivyo yimbuye. Isarima nta burenganzira yifiseko, ekaganza inkono iri ku ziko nk'uko babivuga mu Kirundi. None uyo mukenyezi amerewe uko, mubona koko yoshobora kuba inkingi y'iterambere? Uyo mukenyezi atifashije bomwishimikiza kugira abe inkingi y'iterambere yongera agwize umwimbu? Ayo mateka yiwe rero harageze ko igihugu kibona ko abangamiye cane iterambere ry'igihugu. Umuhari n'amahoro warahimbawe wumvise ko hari integuro ya leta y'u Burundi yo kunagura itegeko bwirizwa nomero 1/24 ryo kuwa 8 ndamukiza rigenga ingo n'imiryango. Wagira ubonereho akaryo ko gusaba leta y'u Burundi ngo ifute burundu ingingo zose ziza zikumira umwigeme n'umukenyezi. Ni n'akaryo keza ko kuringaniza igisata cerekeye amatungo y'abubakanye no kugaba ku buryo burambuye kandi bwubahiriza agateka kazina muntu, kugira abahinzira wa mukenyezi kuba koko inkingi y'iterambere, maze na wa mwimbu bamuzeyeko wongerekane kuko azoba wufise ku ijambo.
Bakenyezi namwe bigema aho muri hose, mashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi, vire hasi rimwe mukurikiranire hagufi inagurwa n'itegeko rigenga ingo n'imiryango.